nama natanze akaruru kaboneka muzoje mwirora rya rubirizi cy'Ibubanza ibarora rya metero hafi 14 uwaje kuryubaka yubatse metero 5 gusa ashadunda amasanganya ariko arica abantu none umuntu ashobora kugibarabara izuba ripfuma nibiturire binini turabagaruka umufasire ko yakoze imyaka 20 data wanje yari gucaronka nk'inzu zibiri atana yakozemo dufate ko baza baramuramutsa kuri mushikiranganje yajejwe nk'umutekano bari umuntu akomeye hari utuntu twinshi aranda naho baradandaje dufate ugaciye nadandaza cyane arashobora kuba yacironka yoca duga n'udushiruka buta arashobora gucaronka nk'inzu 4 canke 5 iyo yariye neza mugabo kubaterashikana 150 ibi vy'ubwenge by'ubundi buri mu bihugu bitanu vya mbere vyamugore kurya biturire hanyuma mu ivyo bihugu bitanu vya mbere bukaba bufise amanota 17. Tubaramutse twongere tubaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe mushikirizwa na radio Bonesha FM ifatikanije n'ishiramwe rikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Muri kino kiganiro tuganira ku bijanye n'ingene abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro bohimirizwa mu kugwanya igiturire hamwe n'ingingo zikwiye gufatwa kugira ngo igiturire kigwanywe hano mu Burundi. Uburundi buharugwa mu bihugu vya mbere birangwamwo igiturire. Ishiramwe mpuzamakungu Transparence Internationale amatohoza yaryo yerekana ko Uburundi buri mu kibanza c'167 mu kugira biturire mu gihe mu mwaka wa 2005 Uburundi bwari mu kibanza c'130 ku bihugu 167. Igiturire rero kiza mu mvo nyamukuru zituma ubukene bwirara mu gihugu kuko kigira ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Ni kubw'iyo mvo ari ngombwa ko abanyagihugu cyo kimwe n'abajeje intwaro bohimirizwa mu bijanye no kugwanya igiturire. Mbega none nizihe mvo zituma igiturire cariraye mu gihugu? Hakwiye iki kugira ngo igiturire kiranduranwe n'imizi? Uruhara rw'abanyagihugu n'abajeje intwaro n'uruhe mu kugwanya igiturire? Nije tugiye kuganira ko mu iganiro cacu cuno munsi kidasanzwe twaba turi kumwe n'abatumire Gabriel Rufyiri arongoye ishamwe urikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Turamukije nabo dusangira ikiyago tukaramutsa n'abariko baradukurikirana. Yego mwe mwakoze kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Gabriel Banza witonde harongoye umugambwe APDR namwe tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Ndabaramukije cyane nshima n'ubutumire hama ndaramukije abo turi kumwe dusangira ikiganiro n'abanwanyi ba radio Bonesha FM. Yego mwakoze namwe kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Turi kumwe kandi na Diomede Ninteretse n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi namwe tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro. Yego natwe turamukije kandi turamukije n'abariko twumviriza Bonesha FM turamukije n'abarundi bose kambere na cyane abadusangiye kino kiganiro. Yego mwakoze namwe kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Ikiganiro mugizwe na Christine Kamikazi, Jean Baptiste Atungimana niwe ariko aratoa amajwi abashikira. Jesse Girene Imana ishimwe niwe agihagarariye mu kanya turinjira mu idonido y'ikiganiro kazi. Kubaka amashure n'amavuriro n'imigambi myinshi y'iterambere Uburundi maze bugatera imbere tukiberaho no mw'iparadizo aboteje imbere Uburundi nibo nyene babupfukamye mu ndayi. Dusubire tubaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe. Twababwiye yuko muri kino kiganiro tuza kuganira ku bijanye n'ingene abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro bohimirizwa mu kugwanya igiturire hamwe n'ingingo zikwiye gufatwa kugira ngo igiturire kigwanywe hano mu Burundi. Ikibazo ca mbere ndagitumbereza kwa Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Orikome. Gabriel Rufyiri musanzwe mukurikiranira hafi ibijanye n'igiturire hano mu Burundi, mubona muri kino gihe byifashe gute bimeze gute? Mu mwaka wa 2006 Uburundi bwari mu bihugu 20 hafi na bitatu vyamugure kurya ibiturire. Aho hari hagizwe enquête ku bihugu 137 najyashira hamwe mpuzamakungu gitwa Transparence Internationale akazi karyo hose kwisi. Hanyuma mu 2006 igihugu c'u Burundi cari gifise amanota 20 kikaca kigira
kikaca kiba mu bihugu 23 hafi byamugore kujya giturire. Ubu muri raporo meje kubabwira yasohotse tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri mu 2026 Uburundi buri mu bihugu bitanu vya mbere vyamugore kurya biturire. Hanyuma mu ivyo bihugu bitanu vya mbere bukaba bufise amanota 17. Mugabo nagira ndababwire kandi yuko ugiye kuraba muri vision yambono kazoza y'igihugu yemezwa mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2023 ariho yaba public amanota nayo nyene arimwo kuko niyo yafatiwe ko kugira berekane indicateur de base y'ivya lite contre la corruption. Hanyuma mugabo uvuze ibintu vy'igiturire nari nibagiye ikindi hariho urugero rwo muri Afrika, hariho n'urugero rwo kwisi yose. Urugero rwo muri Afrika buri mu bihugu bine, kuko mu bihugu 48 mu bihugu 53 vyagizwemwo amatohoza 53 Uburundi bugirwa 48. Urumva yuko buri mu bihugu bine hafi. Mugabo ugiye kuraba au niveau mondial bugira indwi, buri mu bihugu indwi, ni buri mu bihugu bitanu nari navyitiranije. Buri mu bihugu indwi vyamugoye kurya ibiturire. Ariko aho oya bimeze gutyo, hariho ibihugu byashoboye kwinanata no gutuga, biraduza amanota, biraduza n'ibibanza, naho ibintu byari bimeze gutyo. Natwebwe tuvuga ati birashoboka igihe hogira ibikorwa. Ivyo bihugu rero navyo ni Botswana ni igihugu kigeze kure cyane, Ghana, Ile Maurice, Singapore wo nta n'uwo yivuga igeze kuri kure cyane, kuko mu bihugu 167 vyagizwe mu matohoza n'u Rwanda bien sûr mu buri Afrika. Mugabo Singapore bugira gatatu kwisi mu bihugu bitagira biri mu giturire gike, n'amanota 88. Uburundi bufise 17. Urumva rero yuko ari ibihugu usanga vy'ukuri vyaragwanije giturire cyane, usanga ari ibihugu byo muri Scandinavie. Ibihugu byo muri Scandinavie nka vyose, kuko icambere ni Denmark, ica kabiri ni Finland, ica gatatu ni Singapore. Bikaca birakurikirana gutyo rero nka za Korea yepfo, Korea du Sud gutyo. Gabriel Banza witonde, murumvise ivyo urongoye ishamwe urikome avuga ku bijanye n'ingene igiturire cifashe muri kino gihe mu gihugu, mubivuga kwiki? Nka mu Burundi urabona yuko ivyo no kwita ibikoresho byo kugwanya ibiturire uno munsi nibike cyane, nibike kandi mbere tutabeshanye no munsi no wabona ariko aragira igiturire vyiraca duha umuco byukuri. Nk'umuntu afashe umuntu ariko aragira igiturire, umuntu yo mujanahe Nega biragoye kuvuga ati je ndafashe naka ariko aragira igiturire, kuko aje kubwira ngo uzane ivyemezo. Kugira uzozana ivyo vyemezo umuntu yaciye yiruka, kandi yaravise amahera kumbe ntwafashe n'amafoto bashaka kurikura mwambika ibara. Iyo nyene intambamye ya mbere kumva ko uvuze ko naka yari ibiturire icumenga nica. Hama ikindi tugo turicari mu ngorane yo kubura digitalization. Amahera abantu barayahanana mu minwe, hariyo muri bukawoberi itaraza hakiza duwane. Amahera injira muri leta yari makeye kubera ko yose yaherera ku mabarabara. Uno munsi rero urabye nk'impapuro abantu bakeneye byankenegwa. Rega mbega umuntu atanga igiturire kubera iki? Mu gihe byo ariko ararondera abona ko byanse agaca ahiga ko byigira gute byonyaruka. No guhakaruro gatoya muzoja kuri PCR. Kuri PCR aje batanga amaperimi. Uno munsi nta perimi ushobora kuronka, abantu bagina ndupapuro abo perimi zaheza kariya muri obere bwakabura perimi. Haravuga ati jengira nje hanze kuza n'imodoka, kandi nkaje hanze ntibemera agapapuro. Umubwira ati zanaya arayatanga kugira arabe kwibera nk'iyo perimi. Nikuvuga rero hari ibyankenegwa bibura, umuntu akaba ngombwa yuko agira gute
abitanga muri wako hari ubushikiranganje bw'intwari bereye hakabaho sentare gwanye biturire hakabaho na brigade gwanye biturire kandi ukabona ko abantu bose bahimirijwe kuvuga ingene igiturire cyogwanya murazi ko mu mantara hose hari abaserukira brigade anti-corruption byafashanye nje kibazo nahereye ko ati mbego no munsi munafashe uji giturire yo mujana kwa OPG yoja hehi ni kuvuga yuko rero ibyo bintu byagiye birakugwaho byatumye byongereza umurindi wabagigiturire kandi ukagira gute atacamira hamare kindi kigeretsweho n'amaso nyine nabitwereka nene nkubona amazu yo gumadugo kubona nk'umukozi wa leta yubatse inzu 2 3 4 5 ukabuza no munsi ngene amabanki ngira atangira ingurane bigoranye woca bibaza ngo yakuye hehe ushaka kuvuga yuko ivyo bitigira bitangwa ivyo vyegeranyo uburundi ntibubeshegwa koko igiturire kirahari none twari ko turabaza tugishika ati mbere ko ataho muri leta ari ngaha nayo muri leta ntibaza ngo babisigure mwamenyesha makuru mwamutubwira yuko mugiye kondera muri leta bigano byinshi njamwo sanga batubataho muri leta ko mutabatumi ngo banse kuza banabisigure nuvuga yuko rero uno munsi ugiye kuraba urabona ko hari birisambla bigerageza kuvuga ko menga barafise borone kugwanya biturire ariko by'ukuri biturire byariraye mu gihugu kandi uburyo biribwa biri kwishira aba nkuba hari usanga interano mu makaritier zitozwa tamaresi ngo terera ukimba nene wo umuntu ayatoje aya mafaranga arayashikana yagiye katarisi wampaye yakona karoro gatoya je ituma rero ndemeza ko umunsi mu Burundi biturire bihari kandi imvo zituma binagwira zirahari bwa mbere hari ubukene mu gihugu hariyo kudahana hariyo kudakingira abavyerekanye urumva rebesha bituma hagira gute habigiturire gusa kibabaje nuko uno munsi nibiturire binini navyo byajimwe ibintu biturire binini burya biturire bito na mitende umupoza twara 2 3 birabaza mugamaze kuza muri binini amasoko umuntu akagibarabara nama natanze akaruro kaboneka muzoje mwirora rya rubirizi cy'ububanza ibarora rya pimetero hafi 14 uwaje kubyubaka yubatse metero 5 gusa ashadunde amasanganya ariko arica abantu none umuntu ashobora kugibarabara izuba ripfuma nibiturire binini bifise ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu kandi byari gufasha ariko muri rusange turemeza ko mu Burundi ntawo zavuga ko mu Burundi biture bidahari birahari bito binini nibindi biri degwize byo bita corruption sophistiquée bitaboneka tuvuga nk'abyo bibera mu mahoteli ugasanga abadame bagiye kwideribera bagize gute ibyo byose nibiturire si mu mahera gusa rego bereka tubaze umuhinga mu bijanye n'ubutunzi nawe ni Diomede Ninteretse namwe muvuga iki ku bijanye n'ingene kugira biturire byifasha no mu gihugu ivyo vyegeranyo mwishamwe rikome batanga namwe niko mubibona niko biri ibyo ivyegeranyo batanga biraboneka ko ari byo mbere jewe mu misi yeze naragize n'Imana ndaja muri gutegura igitabo cyo kugwanya ibiturire le plan national de stratégique de lutte contre la corruption bibiharo yuko dufite amanota 17 kwijana byaremejwe n'inzego zarimwo presidence yarimwo inspection générale de l'état yarimwo na société civile je naserukiye ico gihe urikome baravyemeje ibiharuro bijya bibanza ikico n'ikintu ciza umuntu atangura kuvuga kuko baratanguye kwemera koko kwigiturire kiribwa no muri plan yo plan twakoze twararekanye yuko igiturire kiribwa kandi ko koko hoba ingingo zituma bihagarara ico novuga umuntu mweregeze kumbaza ati mbiga igiturire cifashe gute hari kuri BBC ndibaza hanyuma nca mvuga ngitangurana na guhera kuri ivyo nyene ncavugwa n'igiturire cifashe neza mu gihugu cy'u Burundi igiturire cifashe neza ama umumenyesha makuru ntiyavyumva neza nguvuze gute numva ntibiharuro turavyine bimeze ikibanza dufise mu Burundi carashinza mizi cifashe neza nta ngorane gifise igihambaye no kigwanya none n'ubu umuntu afaziye kuri ivyo biharuro igiturire ngaho iwacu kirahari kandi bigoye ibintu urinda kumurika kenshi abantu baba urinda kumurika ubaza ngo mbyo mbaragira igiturire erega ntibigoye ngaho uri ufatira nko kumushikiranganje yahora yagiye ubuye mbere baramufashe we yarapfunzwe nuko ari we bafashe nabandi barahari none ufashe nk'umuntu w'umushikiranganje akapaka ko afite inzu 153 urazi kumushikiranganje ngaho afata nk'imiliyoni 5 ega ntibigoye guharura
miliyoni zitanu gwije ku mwaka ugwiza n'amezi 12 ashironka miliyoni 60 ufashe ko mu myaka 10 atigeze yajyako bagumye bamuramutsa yocagira miliyoni 600 600 miliyoni aho rero aciye agura inzu yacagura inzu mu Carama cakagura kuri Stade Olympique cagura nko mu Ngagara ni inzu isanzwe y'amashambara 3 mugabiheze niyo nzu mwashobora ati muri yo myaka umfashe rero ko yakoze imyaka 20 data wanje yari gucaronka nk'inzu zibiri atana yakozemo dufate ko baza baramuramutsa kuri mushikiranganje yajejwe nk'umutekano bari umuntu akomeye hari utuntu twinshi aranda naho baradandaje dufate ugaciye nadandaza cyane arashobora kuba yacironka yo caduga n'udushiruka buta arashobora gucaronka nk'inzu 4 canke 5 iyo yariye neza mugabo kubaterashikana 150 ibi vy'ubwenge by'ubwo by'abahinga ntimuzoze murarondera abahinga bene ibi bintu bamuja kubaza baje abantu babibamwe mugabo ubu ntibikinda kumurika aje bati afise n'inzu n'imodoka aje bati afise n'imodoka 50 na zingana ciyo mbaza je mana n'imiswi y'inkoko 55 je mana no korora inkoko ubonye imiswi 100 birakundana kuyinjiza ubari bwinshi cyane imiswi ufashe manager naho nyene ziratimbo ibaze rero inzu rero umuntu akegeranya ibyo bintu bibari n'amabiye y'abakina yo gukorokana ufise amabiye 150 by'ijana rero igiturire mu isanzwe kirahari cifashe neza kandi ibituma kibaho kumburengira turaza kwigaruka ahubwo igiturire ico giturire cibonekeza hehe cyane muratanze ururero rw'abashikanganje muri izo raporo ubuye iciza ndiko ndavuga nuko abategetsi batangiye kuza baremera ko ahantu hambere hari igiturire ari mu bya marché public no kuvuga amasoko batanga ugasanga abantu 10 nibo 5 nibo baronka amasoko ibibaza n'abakura hanze ugasanga mu gisoda ugasanga yaho birahari mu butungane byo vyongira wo bivuga yo bagiriye nabi president we yamavyivugira naho nyene ingene imanza zicigwa ingene zikurikizwa no muri yo plan twakoze national twarekanye mu ntambwe igira 4 ivyo bita impunité kudahana abantu bari igiturire aha muraza amadosiye menshi shaka kuyavuga byo kumanda president avuga abajya amafaranga aca mu kinywa mu miliyaridi w'amadolari waciye batabona iyo yaciye muri BRB urumva marché public muri ivyo nako ndavuga cyane by'intuze by'ubutungane ibi vyerekeye by'ama muri education n'amasecteur ubazwi nibaza yuko kumbure abandi baza kubivuga mugabo ubarazwi bigihambaye no gufata ingingo zikenewe na cyane ko biboneka ko abantu bamaze kubona ko kihari tamuntu agiharira ko kera abantu baguma bahari bavuga ati muri ko murambika ice y'abantu mugabo ubuye les indices za corruption ntibikiri agaseseshwa rumuri ubu nibungwe kujya kunda kwita nibungwe hanyuma ubonye n'abakozi ba leta amaservice ya leta nko kugira bavuga bwiye muri PAF bijya bintu umara mezano turabona ntuzeye dikwavuga service public ugiye muri byo ma permis ahantu hose haba ibintu byose byarabaye rare ibi byose by'igitoro washaka ibintu byose iyo ikintu kiri rare hacaja mu gituri ikintu tashaka kironka ku isoko abantu baca biyaranje bakakironka kandi ukironka utanze giturire rero ngaho sinorinda kurondogora kuko biribonekeza n'umwana ntiyorinda kumurika Gabriel Rufsiri namwe nk'abasanzwe bakurikiranira hafi bijanye no kugwanya igiturire ibi giturire cibonekeza he cyane nibihe bisata bibangamye nta gisata na kimwe umuntu yo haba avuga ngo nta namwe kitari n'ivyo abantu bibaza yuko atari giturire vyose usanga ari giturire iri sifisire mayo kugira yuko ugira reka ndawakarorero muramaze kubona nk'abantu babatware ivyo bitare cadeau empoisonné abatware usanga bahabwa amakado y'inka ugasanga inka ngo yatwaye inka hariya ngo vya ikiya n'igiturire nikiri na degize kiri uvera rero no kubabwira yuko atagisata na kimwe kitari mu giturire bavuga igisa cy'amasoko ya leta kubera iki ibice birenga 60% by'amafaranga igihugu gikoresha hafi urabona ubu turi kuri budget ya miliyaridi zirenga 5 plus de 5000 miliyari ayo urumva ibice birenga 60% yose ari mu masoko ya leta uravyumva ivyo bintu rero murumva yuko ari ibintu bica bigora naho mu masoko ya leta mugabo tuce tuja
mu butungane abona amafaranga abona baterura amamiliyari hanyuma no gunatandukanya uravye ibiturire ingene bimeze banza witonde mazina yavuze ati giturire biri ubwoko kwishi hari biturire vy'amafaranga hari biturire ivyo bavuze vy'amakado hari biturire donc ico bita corruption sexuelle nayo ne irahanwa iri no mu mantuze nyine mu biri no mu mategeko hariho rero n'ibindi vyaha bisa n'igiturire ivyo bita les infractions connexes à la corruption ivyo bita l'enrichissement illicite gutunga bitagaragara iyo bakuye ubutunzi ico ni icaha mwise cyagomba guhanwa hari ico bita abus de biens sociaux ico ni icaha cy'igiturire kigomba guhana ico bita détournement de fonds gestion frauduleuse donc ni vyaha byinshi byuko byishici hariho n'icaha bategeze bashira mu gace twa délit d'initié délit d'initié ni nkajya ufata amafaranga wewe ukajana amafaranga mu ukayafata ugacugenda kwagira societe ugashushiramo amaction urumva aha amafaranga yawe aguma ava ngaha aja ngaha ava muri agisi yaja muri yavari aja hariya ugashaka kubijana mu umwana umugore abavyara je ne sais pas quoi bahabara usanga uyo muntu yaratunze ibintu byose biri kuriwe ni shene mugabo wa mosti okay twereke urazi nko muri Etats-Unis yuko kizira yuko ata muntu wo muri leta amaze kurenga $20 atiza guherekezwa n'urupapuro nta muntu wo muri leta muri Etats-Unis ari kuriwe kwakira amafaranga atari umushahara ari au-delà de $20 c'est interdit urumva ivyo magwa twebwe iwacu heraba usanga abantu bose arabadandaza usanga tout le monde commerçant ivyo rero ni ibintu bituma urumva nkabone urumva ari muri leta nta rikori ntagira ikintu na kimwe ntibikunda ivyo rero biragoye mu kino gihugu igihe hatazofa twebwe je nakubwira ukuri ndakubwira ibintu je maze kubona biriko biraba mu kino gihugu uye hariko ari development twebwe twita les gangsters les king makers abo bantu ariko bari develop mu kino gihugu cacu ku buryo atagikozwe hakiri mu maguru mashasha abo bantu haragegeye n'ubu kibagonda kuko nibo basigara batanga amategeko ndabahakaruro gasanzwe kugira ngo ubone ibindi ko ndavuga illustration yavyo igihugu je nibaza uze kutubaza ikibazo kijanye n'ibintu vy'ingaruka kuko ingaruka ni nyinshi cyane muri yeranda konte ibi vyose ubona turiko turaviva tubamwo burya ni consequence zigiturire nta kindi igiturire rero mugabo hariho consequence ya mbere haba ico bita crise ya leadership turabigaruka ko reka tubanze twumvirize rero jewe no kubwira yuko umuntu aravye ibiturire mwa kino gihugu bigeze ku rugero yaho umuntu yitwa umworo atagishobora kugira ijambo na gatoya hanyuma ibintu byose bikabura ugaca usanga tugeze sinzi biragoye no kugira umuntu abivuga banza witonde nk'umunyapolitike n'izihemvo zituma igiturire kiguma cirara ngaha mu gihugu nukuri zituma abantu bajya ibiturire urazibura kuko usanga biriko birajya ubufisi ibyajya ubufisi ibyano ubufisi igitoro cyo gutembera none ukabona wewe ibintu ushakiki burya uje bituma natwe tuvuga cyane kubera ko ibiture bito by'ibihumbi 2 by'umupolisi yaje gutanga rasi 10 bijya burya ntibwira ngo birafise n'ingaruka mbi cyane ku buzima bw'igihugu abantu baridoga mugabo binini ni ibi by'umuntu aterura ibarabara ryose akajya imiyaga akajya baraji gahera akajya igitoro kigahera ibyo nibyo bibi cyane kubera ko amazo biterwa n'iki rero ingene umuntu ashobora kugibarabara ryose akariherana umunoho w'ibyisi umwina w'ibyisi hama kandi harimo n'ubujuju abantu nyene batibaza yuko ati none ibi bizoherera he hama ikindi gikomeye kizavuga cyane ni system bitwara kubera system itwara ishakira irahagarika ibintu iroriya n'ibintu iravuga ati naka yatugoye mva muri sirikwe kandi gabiroroshe ndikubwira ministre wa justice ati genda gusabye shira ama insirima d'abord bayitwa yova muri ya stratégie nationale de contre la corruption nibashireho umugu bikurikirana
ibyo byose basabye biravyo bagende kujya barashize ibintu byo kwigisha ngo ubuntu kugeza isaha nta numwe arasubira kwigisha ubuntu mugabo uzasanga nubwo buntu bariko barabwigisha babwigisha umuntu wo hasi wa mupolisi mugabo wo hejuru batamwigisha hama rero iyindi bituma abantu barikomeje nabonye muri mazina yeka aravuga Gabriel muri Rukombe muri Mexique barabibonye umuntu yahora dandaza urumogi yahoze ari ministre bivamo aje kudandaza ibiyayura mutwe baraye bamufashe igipolisi baramwica abamushikiye bose baca baturira igisagara cyose imiduga irasha naha rero turafise abantu bamaze kwikomeza ugasanga mu rushengero niwe afata ijambo mu mugambwe araterera mu kibano niwe agurira inzoga abantu bose urumva ugize uvuge pastor acahaguruka umukristo wanje uriko uramwambika ibara niba nibaje mu wogize uvuge gusa bacavuga turi kuragira gute uri kuramwambika ibara uko rero abantu baguma bikomeza bakomera niko gusura kubagonda kuko baca basumbye nguvuki leta nimonye nico baravuga ati jewe barandiye n'igiturire muri Sopepo baramugi mukuru w'igihugu igiturire urumva bagize gute babikomeye igikomeye ni ingaruka tutakuvuga ziriko zirategwa n'igiturire muga muri rusangi ibintu biterwa n'ubujuju bigategwa no kutiga kahise bigategwa n'umwina w'ivyisi bigaca biteyegwa n'ingene ubutegetsi buhari bushaka guhindura ibintu cyangwa budashaka kugira gute kubihindura kubera je wenda guhakararo gatoya je duhora n'abantu bagatangara ngo bambwa mu Burundi ati ngo nabije uvuga ati none je mvuga iki nagira ndaterera kugira ngo uvyumvise ibi byakamara bikorereko ibiteri byakamara biriki ngo ashingo kazi kawuragonka cyane baze none we ko wize ubu abantu bose rero mwize nta numwe ashobora guhanura agira icyo aterereye kugira ngo ibintu bihinduke turiko turagereye mu hantu yuko abantu bose bafise ubwenge bize boterera atari mu akivuga ni uvuze womenga baye umwihebye turashobora kuzogira rero mu bindi bihe hamwe twese atari mu akivuga jewe ntakivuga harabavuga ngo we ngurashonje ngo reka baguha akazi nzosura kuvuga bambwira uko nyine we ngurashonje ngo reka baguha akazi ngo turakoreka kuvuga ugaca wumva ati kumbe nuko bimeze bahaye akazi bose bace bareka kuvuga ukuri urumva ko ari ibintu bigize gute bitoroshe Diomede nk'umuhinga nizihe mvo zituma giturire kiguma kirangata nuko banza bitondeye ka bivuga ukundi kuntu hariho ibituma bine mboga birashobora no kurenga ariko hari bimaze kuba documente igituma cambere abantu bagigiturire hajya abantu bose barashaka kugigiturire benshi president numvise la fois passée ngo ni manque d'opportunité mugabo sinzi igituma yavuze kujya ariko giturire cambe kibituma bwa mbere ni inzego zigoyagoya inzego ivyo twokwita faiblesse des mécanismes de contrôle no kuvuga nk'ivya brigade anticorruption bavuga kuko yaba hariho nimwe twavuga bya impunité yaba hari inzego zihana koko abantu babagitinya umuntu aba yubaka inzu ya mbere ya kabiri ya gatatu bamaze ati vyikuragira nibiki mushinga ntaye ko hembwe amajanane ivyo gira nibiki narumvise ko hariho série de renseignement financier nibaza ko bizo inzego zisokomera mugabo ivyo biri document ahantu hose hari inzego zidakomeye abantu baragigiturire ko kugigiturire no kubaho neza uhimbwa amajana ugacuronga miliyoni 10 urasoma ukaramutsa abagenzi n'inshuti abantu bose barabishaka ivyo inzego rero abantu bazo baribaza ngo hari ibintu bizoba bishasha ngo umuntu azogira umutima mwiza ngo ntagigiturire uya ivyo bari filme iyo uguco ni gituma cambe igitima ca kabiri ni le cause économique iki gihugu cyacu jeramye ndaba muri budget aba fonctionnaire amafaranga bahaye muri budget birateye ubwo n'amafaranga make cyane ufashe ko umuntu muri lisansiye afata ibihumbi $400 no kuvuga mu $200 abantu baragigiturire aho ivyo ni vyeki ubutunzi ufashe yuko umuntu eje atabona akoza akazi yari dafu yari deje yari ministre atabona yazoja ibigiturire abantu barakijya ubu bukene hanyuma ibi vyuko ivyo mu marché niko ndavuga vy'ubutunzi nyene bavuga ati udakoranye na leta muri igihugu udakoranye na leta ajya ntushobora kubaho abantu bose muze murabe hariho ankete ngiye sinzi ko ikiraba muri Oricom baberekana ngene ama societe yatomvye en faillite usanga abantu bakoranye na bagaza
agiye aca bagenda abakoranye na buyoya baronse amamarshi bakagenda bakajana abariko barakorana n'ababa buyo urabonye ne baracahagaze neza baracatwenga murabona ko bavyibushe mugabo ejo bizogorana urabona ko ubutunzi rero budakomera ngo be stable umuntu yigenge biratuma igiturire abantu bakijya ko bavuga bati nawe nureka inosezo yanje nanje ndagezwe kandi murazi ko bavuga ngo nabandi ngo bamye bonona ikindi gituma nivyerekere koze politiki favoritisme ibi vyuko abantu bajaho badafise ubumenyi bukwiye ugasanga abantu baravyumva ko ari bisanzwe iyo muri iyo politiki ugasanga nta culture de redevabilité kumva ko atacu zobazwa n'igihe zo watembagaje shira hamwe uzogaruka bakaguha ibindi bintu murazi ko abatembagaje amashira hamwe bamwe bagaruka bagasura kuba bakuru bijya bintu bijanye n'ivyo bintu vya politike byo kudahana icanyuma ni kuvyerekeye nko mu Burundi n'ahandi ariko mvuga si mu Burundi gusanga aho ndiko navuga nibituma bikuru bituma abantu bagiye biturire n'imigenzo urazi ko hari imigenzo mibi abarundi nimwe vyuko abantu azosansibirizwa kuvyerekeye ubuntu bavuga ati umugabo ajye twiwe n'utwabandi ivyo n'imigenzo usanga ivuga nabi ugasanga ivyo bintu byose biratuma abantu bavuga bati katuyaranje donc ivyo bintu byose rero biratuma ufatiye kuri ivyo bine gusa navuga n'ibindi ariko bikuru nivyo iyo migenzo ituma abantu basoma gatatu abandi basomye rimwe kubera yaterereye umugambwe ko yaterereye mu kibano ho baziya bikura hama rero niyo culture y'uguhora ubeka avuga ati mbega tubijana hihi iyo umuntu avuze ngahaye bibazo bitandukanye karavuga najara bambwa ati wiminde n'ibintu gumuvuga we muri no misi ubwo ntushaka kuja gupfungwa gacinka avuga none ngahaje no pfungwa gute kandi ndiko mvuga abaje mbona ndiko mfasha umukuru w'igihugu waharaje bango ushaka kumusaba ntijize ntiranabona sinda ndamuramutse rero musana namubona ivyo abantu bavuga mbwa bashatse kuvuga ivyo vyo guhorerana bati ntirumve ko mu kirundi baba ntirumve ko bavuga kandi ngo imvuzi ya cane ibiki bakadekuraje abantu kubwira abantu ati wewe mushinga ntahe canke mufasoni canke mugabo wewe ndakuravye je mwambara kuko ntwari umuntu yigeze kuducokoza hano twari ko turanywera icupa yari karanywa zirya nzoga zikizungu hanyuma acavuga ngo niyo mbe macanye iryohoye hanyuma jewe nje nabwiye hano cyane niwe kwembwa amajana 3 we iryo gicupa ko rigwa amajana 2 wari guye nidari guhaye acirashavura gose je ko wiguha ko niwo rigura ngo amajana 3 yakora muri ivyo bintu by'intuze uba rero uwo mugenzo wo kutabwira abantu tureka kurenza urugero reka ifatafate abantu rero ngaha biroroshe kubona ko biba ufatiye kuri byo niko ndavuga ufatiye kuri byo by'imigenzo byo by'ubutunzi vya politike inzego zigoyagoya mu ncamake igihe cyose inzego zidakoze zitazoba zikomeye cyazo zifise ugushaka ko guhana no gukurikirana cyane no guhana cyane gukurikirana kuva ku ntanga gushika ibintu abantu bazobandaguma bagigiturire zo kivuga banzete ndakivuge rufyiri president bivuge nabandi babivuge abantu bakije bagumye bagayagaya kandi bagume bavyibushe kibe igiturire kiri gifise amagara meza muri iki gihugu cifashe neza Gabriel Rufyiri umuhinga mu by'ubutunzi ati inzego zigwanya igiturire zidakora neza canke zigoyagoya zirahari izo nzego oya si inzego jewe novuga yuko reka mpere ku masezerano ya Arusha abagiye Arusha bararavye basanga imvo zituma aho ngira mvuga ibituma igiturire kibaho n'ingaruka mbi zacu ariko imbere yuko hagera nk'abasanzwe bakwikiranira hafi bijanye no kugwanya igiturire izo nzego zigwanya igiturire zirahari hano oyazo ntazihari ivyo byo no kubwira ko atazihari ubu muri kino gihe uri igiturire hamwe bigaragaye ntaho akurikirana arakurikiranwa nk'abandi bose mugaba amasezerano mpuzamakungu ya Nations Unies avuga yuko igihugu cyose cyasinye amasezerano gishiraho urwego kwihariye ico bita institution spécialisée kandi iciri manza abantu bose atanumwe agira mugabo twe amatengene yubatse ivyo vyaranse itegeko ryashizweho kubera ryashizwe mu 2006 iryo tegeko ryaciye riza rigikanganyoni kubera nyene ingufu z'abagigiturire kuko abagigiturire nta namwe be freelance kugeza no gushiraho amategeko burya nico kibazo kiriho rero nariko ndavuga nti
abantu bagiye Arusha baratanze ibintu bibiri nyamukuru byatumye mu Burundi haguma haba injyane bavuze ko ari umwina w'ubutegetsi n'umwina w'amatungo ava kubwo butegetsi. Ivyo bintu bibiri rero nivyo bigaragara nuno munsi ugaca usanga rero abo bantu nkuko babivuze baca bagira ico bita solidarité négative, usanga bafatikanye nico gituma ubona ibintu biguma biba gutyo. Mugabo twe muri Rikome twongerako ibintu bibiri, uyo mwina hejuru yo mwina tuvuga yuko ikintu ca mbere igiturire bituma kiguma kigwira cyane nico bita la crise grave de leadership. Sinzi sinzi no cita la crise birarengeye ko uburongozi budakomeye. Crise grave de leadership na crise de valeur d'ubuntu. Ivyo iyo rero kimeze kuba crise, urabona umuntu afise ingwara zo mu mutwe ari muri crise, urabona ingene yigenza. Natwe rero burya hariho crise de leadership. Abizi ibintu by'uburongozi barabizi. Iyo danze ni société donné hariho crise, ubona ibintu byose biyangara we ukabura ubaza kandi abantu bahari ukabura ubaza. Burya twebwe niyo situation turimo no munsi. Ivyo nta n'umuntu ndagwakarorero kugira ngo ivyo bibone. Gendera muri vision 24/26 n'ijya vision. Baragize ivyo bita ama indicateur de base. Nababwiye indicateur y'igibiturire. Indicateur de base yanuze ya leadership umengo ni 23%. Nyamba tari karani. Antuka ni andesu do senkani. Ivyo rero nibimenyetso vyerekana yuko hanyuma ikintu bita système national de l'intégrité nisubira gufonctiona. Système national de l'intégrité nungwe ni l'ensemble y'inzego zitegerezwa gufasha kugira ngo bagwanye igiturire. Ahangira cenja kungingo mu 3 cede bibuza shingira. L'article 69 de la Constitution ivuga iti la corruption ivuga iti tunga ry'igihugu ni ntakomwa nta muntu numwe arekuriwe kuryonona. Uryononye wese ategereza guhanwa n'amategeko. Ari ne yanyuma igacivuga iti umwene gihugu wese afise itegeko ryo gukurikirana bavuga ngo tout acte de sabotage de corruption yose ngo basanctionné par la loi. Mugabo baje mu guheraheza baje bavuga bati umwene gihugu wese afise itegeko ryo gukurikirana ivyo kugwanya igiturire. Urumva iryo tegeko twebwe rero nk'ubu twijewe banza witonde Diomedi twese turiko turajua iyo hore ryo gukurikirana. Mugabo aho bica bigorera rero kugira ngo ucubona ko hari crise mu gihugu ya leadership. Uravuga ukabura umviriza, ukavuga babona kumegura umusazi. Nivyo wumvise ariko baravuga. Nibi biherero ubona turimwo aho usanga ibintu urumva twavuze ko igiturire kiri mu nzego zose. Twavuze yuko abantu ngene bigenza mu ngaruka mbi z'ibiturire. Usanga rero ibintu vyose biguma je nkundiye nkaja ku ngaruka cyane cyane ingaruka mbi ya mbere nivyo tuvuze abakiriza leadership muri societe igihugu. Abantu bo nta usigara yubaha uwundi, umwe wese yita chef. Urumva ucu usanga umwe wese ari chef. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri imico myiza icifudika la culture d'ubuntu. Ivyo bintu byose bica bifudika bikahava. Ikigira gatatu amategeko ajaho aza gufasha akaweka abantu. Hari amategeko ashigwaho ukabona ko yashizweho afise an objectif. Urabona abagiye biturire basigara ba influencer kubyo nitegeko rija kugira ndagwakaroka ari simple kugira ngo ndakubwiye ubibone. En 2006 twebwe twari mu bituriko turakora. Ubu nagira ndababwire ku batabizi iteko ryo kugwanya igiturire ryabaye initié muri Oricom. Iteko ryo kugwanya igiturire turashira ni komisiyo y'abantu bashika kuri 12 harimo abajuriste benshi n'abandi. Iyo ntuzenya ico gihe Peter yarakiza azanye ingufu nyinshi cyane apakoze kugwanya igiturire ashashikira muri ministère d'État yaramaze kwizigira ko menga zotogwa aca barategura ingene bizogenda. Araturungikira n'abantu babiri boshobora kugira ngo bafashe. Ivyo turabikora. Iryo tegeko ryapfuye gushika
mu minwe y'umuntu yitwa Leonidas sishobora kureka kumuvuga kuko yarononye ibintu afadikanije nabo bantu bari umuntu yitwa Audace Nyambarinde sinibuka irindi zina giyiwe uyo Audace no baracari muri Parc General de la République uyo muntu aca arafasha afadikanije n'abandi bajuriste harimo Kiganahe Terase Nunguruza n'abandi abo babigize muri Assemblée Nationale abandi babigira bikiri muri Justice baca bashiraho itegeko aho bavuga ikintu bita nkunda kwa Karorero enrichissement illicite nta ubaze urumvire depuis 2006 nta muntu numwe arabazwa icaha citwa enrichissement illicite ikutuga bitegarwe wakuye ubutunzi pourtant mu itegeko nuno munsi ico kintu kirimo hanyuma baca bashiramwo ikindi kintu yuko bazokwekana ubutunzi abantu bose mugabo nta mujuriste numwe kwisi ashobora kugira ikintu ntashiraho regime de sanction nibibaho nawe ubutiza amategeko mugabo urumva mu mategeko bavuga yuko uza kudeklara ubishatse kwerekana ubutunzi bwawe biraboneka neza yuko ivyo bintu bako bashize ibintu banabone babone yuko bitazoshoboka kugeza nuno munsi ndabakaro kari simple iri tegeko kuva ku ngingo ya 29 gushaka ku ngingo ya 38 y'iryo tegeko ry'itariki 18 ndamukiza mu 2006 ryari ryashizeho yuko abantu bateza kwerekana ubutunzi guhera ku muntu nze wa ku mukotable wa commune gushika ku bantu bakuru guhera kwa president bakerekana ubutunzi harabwerekana muri Cour supreme harabwerekana muri Cour d'appel harabwerekana muri tribunal de grande instance ugiye muri tribunal de grande instance ntibagira n'ikintu na kimwe kigira ntibagira n'ikintu na kimwe iyumvire itegeko rimaze rigira dukije imyaka 200 mugabo atakiyo na kimwe kiragira mu mabanki mazina yavuze kare ibintu vya Service National de l'Enseignement Finance twaragwanye kugira ivugwa mwiyo ruwanyene hategerezwa kujaho ubu nabonye bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bazoza kubagira evaluation mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu mugabo babikora kugira ngo babe value mugabo bizoshe bihagarara ngaho nyene uti kubera iki mu itegeko rya lite contre le blanchiment bavuga yuko amafaranga yose agiye muri banke ashika miliyoni 200 ategeza kwerekana iyo yavuye kuko umuntu agize aradandaza wadandaje ibiki ifo explique ariko nta numwe ashobora kubibazwa rero mu ncamake ibintu do ingaruka mbi zintu nzinya zigiturire ugiye sinsubira gusigura ngenda bivuge directement ngireko mugabo iyumvira iyo bimaze kugeraho n'amategeko ajaho aza gukingira abagigiturire urumva ko tubatugeze kure cyane urumva abo ni babandi bagura inamashinga amateka bagura ubutungane bwose muri rusangi bagura inzego z'igihugu iyo ni ingaruka mbi nibaza igira gatatu niko navuze ko ari imico uburongozi hanyuma kwinfluence amategeko hari yindi mvo rero mbi cyane itandukanya abatwagwa n'abatware donc hacha bico bitara crise de confiance entre le dirigeant et le dirigé iyo ni ingaruka mbi usanga hariho ico bita crise de confiance hagati y'abatwara n'abatwara ikigira kane cingaruka mbi giteye ubwoba itunga gihugu rirahenebera ico bita un pays corrompu l'indicateur ya mbere uzosanga amabarabara uzosanga hari amazu meza y'abantu usanga hari amazu mugabo iruhande hari barabara ryapfuye ugaca usanga bijya ubona usanga hashobora kugwa radar urabona radar imwe igira amanu y'amaferuje bikaza bigaca bimara ukwezi kumwe n'ibisubira ntihagire n'ububazo tumbega bigeno byagenze gute ivyo ni ingaruka mbi ziba ziboneka zigaragara hanyuma haragera igihe urumva kuko urumva hari ico bita la corruption electorale ibintu vy'amatora ntagira umuntu aza kubesha mu gihugu kirimo corruption nta matora meza ashoboka ivyo umuntu bari kwararota hagaze uzokubwira yuko ashobora kugira amatora meza dans un pays où il y a la corruption ntibibaho hacakora bya bita la corruption electorale nivyo bica bikora hanyuma hari yindi ngaruka mbigira gatandatu nta nzego
zijya biti ya systeme nationale de l'intégrité ariko ndavuga yubakwa imigambwe ikomeye ya opposition, imigambwe ikomeye yo ku butegetsi, société civile ikomeye, amaradi akomeye, ivyo ntibishoboka dans un système corrompu, ntibikunda. Rero mu ijambo rimwe igiturire mu gihugu kimeze kurya ku muswa, igiturire kimeze kurya kw'ikiraya kiboze. Ikiraya kiboze iyo wihenze gikubita mu mufuko w'ibiraya ku mugoroba mu gatondo usanga ibiraya byose byaboze. Niyo ngorane haca hadeve cyo bitara politique niyo ngorane iciba ucu usanga hari ingorane ikomeye cyane. Mbega nta twigoro umuntu yovuga yuko turiko turakogwa. Erega ndakwereke kubera abantu bose bazi kwigiturira ari kibi. Uravyumva? Ubwigoro burabaho. Nagenda kubwire ko kuva kuri independence, kuva kuri gwa gasore. Haba urumva bavuga yuko kugwanya igiturire hatangura ikintu bitara volonté politique. Mugana genda kubwire yuko iyo ahantu hamaze kwidevelop ikintu bita igiturire, volonté politique iba mu madiscours politique. Mugende mukurikira abantu bagize amadiscours yose urabe abasenye ubutegetsi bose zijya ntwaro ze bava ngo nizi bitugu zose zavuga zagiriza intwaro zikuyeho yuko zamogoreye kurya igiturire. Iyo ni ntuze ni discours ya mbere ijamo izitowe nazone zavuga yuko ari ntuze ari ibintu by'ibiturire. Ni ivyo urumva discours yandadaye, urumviriza discours ya ntuze ya nkuru nziza, urumviriza discours ya president actuel, urumviriza discours ya Rwagasore, urumviriza discours yabaje basenye ubutegetsi Micombero Bagaza n'abandi bakubwira ikintu bita kwigungira kw'ivy'igihugu kiza mu vyambere. Rero ubwo bwigoro burabaho mu buryo politike. Muga habukabaho no mu buryo bw'ibitabo washaka. Muga bushitse muri action niho bikunda kugoranira. Mwubunda gwakarorero gasanzwe haragiyeho ntuzenye stratégie nationale de lutte contre la corruption ya mbere. Iyo yagiye muri 2011. Haranyuma muri 2020 harajaho hiyindi. No, pardon, 2015-2020 haragiye hiyindi. Iyo ntiyigeze no kwasa yaza. Hanyuma ubu uya muri 2025 je pense hier ou avant-hier donc hareze nk'imisi bishaka umukuru w'igihugu hari yarasinye strategie yindi cyose arigenze mu ruhara. Uravye ngene yubatse, uravye ibintu birimo nukuri yoja mu ngiro kuko ibi twavuze byose burya birimo kugenda twabivuze. Mugabo washaka ubwo bwigonda bukubwire kugira ndagucire ku mayange gatoyi aya max arimwo wumve. Axe ya mbere ni la restauration de la culture du Burundi. Urumva yuko twaba tuvuga la crise des valeurs na crise de leadership iri muri byo. Bavuga yuko azoca hajaho ukungwe nibizoca bigwanywa biciye ngaho hantu. Hanyuma iyo ni ntuzenye ya mbere ni axe ya mbere la restauration de la culture. Axe ya kabiri nico bita la réforme du cadre légal. Nukuvuga amategeko barabonye mwe twariko turava ko ari bikanganyoni bose baranye ko ari bikanganyoni. Ntuzenye ya gatatu ni bimwe professeur Diomede yavuga la lutte contre l'impunité. Niyo ntuzenye niyo axe ya gatatu. Barabonye ko kudahana makino gihugu byamaze kwaka indara. Iki barabonye ko makino gihugu abantu bari mu nzego z'igihugu gukorera habona ivyiwabo bitabaho. Ikindi naco nikimene ko ndakubwira cha système nationale de l'intégrité. Barabonye yuko urugamba rw'igiturire ari urugamba umuntu umwe wese n'inzego z'inzi bitoshobora. Bacho bavuga yuko hagomba kuja ikintu bita la synergie. Naho hantu hazoca hazi ikintu bita un comité national de lutte contre un comité national mixte de lutte contre la corruption. Iyo comité national mixte izojaho ikanafasha kugira ngo strategie mu ngiro. Iyo twe twavuze tuti bagomba gutangura kugira ikintu bita enquête de moralité. Iyo enquête de moralité yabaye bizogora. Icanyuma rero nico bise un mécanisme de suivi d'évaluation, de suivi, de capitalisation et d'apprentissage. Urumva ivyo nivyo birimwo. Rero mugabo kubivuga pour moi ivyo naco bivuze kuko hose byaravuzwe. Numwe naho iyi vision urabona ko vision bagoma bayiririmba. Iyi vision yagiye muri 2023 juillet 2023. Mugabo genda urabe ama indicateur yose ari au rouge. Urumva
nakubwiye indicateur ya bafite kuma indicateur 9 iyo indicateur ndakubwiye yarite contre la corruption ya leadership ubu wobaza kuva muri juillet none reka twibutse abatwumviza yuko ari ikiganiro kidasanzwe turiko turabashikiriza kuri Radio Bonesha FM dufatikanije n'ishiramwe rikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta tukaba turiko tuganira ku bijanye n'ingene abanyagihugu hamwe n'abajeje intwaro bohimirizwa mu kugwanya igiturire hamwe n'ingingo zikwiye gufatwa kugira ngo igiturire kigwanywe hano mu Burundi. Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR mubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo igiturire kiranduranwe n'imizi. Biragoye cyane kuko ntituzi ko tubibwira babyipfuza uko twabivuga ariko ikiboneka coco atagikozwe mu Burundi ariko araba ibintu twokwita capitalism turiko turava muri socialism turiko turava muri communism kubera ariko araba ikinogo kinini hagati y'abariko baratunga cyane n'abariko barakena cyane. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane kubera cyabizana ingaruka mbi kujya utwara rukomeye yavuze nta terambere sura kuba mu gihugu kuba ntibazokubesha umuprive umudandaza nta kina n'ingana atera inyungu ziyo bari bavuze ngo abari muri leta ntibadandaza ni ukubera bazi ko umudandaza cherche le profit nta kindi ha muri mu nzego nawe arondera inyungu z'iki rusange. Nicyo gituma uno munsi rero ko abantu bose sigara badandaza kandi ubudandaza akaba bihiga inyungu akaziga mu nzira zishoboka haca haburi ikiterambere ry'iki ry'igihugu. Ni birebire ko birabyarimo ibyogo mu gihugu uworose yidoga uwo byanse gashita kaza gahunga ni ukubera kudasabikanya by'iki by'igihugu bigaca bihera mu bantu bakeya abandi ntibigire gute ntibashikiye. Kandi birabyara n'ubwicanyi mu byo utwara ukomeye yavuze yavuze ko abanyabiture harimo ubwicanyi uri kurakoma ku nyungu ziwe barakuyura uri kurahagarika inyungu ziwe ikintu isoko giwe yapanze ry'ama miliyari ukavuga yuko harimo agasembwa uragenda arakuzimanganya kora tugiye gute kumwitambika imbere yavuze de valorisation de la culture burya nako atavuze cyane ariko biri kubironona imico kubera wibuhetse ukaba wigisha uri mugongo ubure ugwaruka bwose nago nyine urose akazi wese ndiganira gutunga ku nguvu iki gihugu rero umuntu wese aronsa akazi bwa mbere akaniganira kubaka inzu mu mwaka umwe imyaka ibiri akaniganira imodoka zibiri zatu uwo muco ni mubi kuko bijya bituma uronsa akazi kuweza bati bimeze gute mbega nakayakuye zingahe aho umuntu rero abatatu nakayakuye zingahe hakubaza ibyo nakayakoreye igihugu ni umuco mubi cyane hamacha byo bitari gukumirana no kuvuga iki utari muri iyo rezo de mafia uragiye uhitamo kimwe tuwe turagushira hajya uzogiye kudufashira ugiye kuvuga genje guhindura ibitoya bamanze hari uwe ntarumva umugambi naho ubona rero hari abantu baca bakumirwa muri sirikwi ukumva ati none ko abandi bataye bashikirwa ujya tumuravye ivyumviro vyiwe mu mutwe turabona ko ari umuntu ashaka rushanjoma abandi nabatari byo barimo uhitamo kwisumeta ubafate wana ubu naremeye najewe ni sawa tegome jahaje ati mugabo ari byo kwavansa utemeye urakoma induhuri kirato kigahengama kandi ushoboye bagavuga tugiye hagiye kuzibira kubera ari droiture aragoroye neza kumuhindukiza bigize gute biragoye ibyo kogwa rero ibyo kogwa nukuri nta byirebire ni volonté politique nuno munsi abatwara uno munsi gihugu bovuga bati tugira tugishire ku murongo kuko nibazokubeshe abene gihugu baratora ariko nibatwara hari abantu bavuga abanyagihugu nimudufashe gutwara nta munyagihugu ashobora gufasha gutwara kuko umundongozi wese agenda kubera hari bibaza agiye kugira gute gutorera umuti naje bituma mbere bimbabaza kubona ari umushikiranganje yidoga umushikiranganje ni leader strategique ni yidoga azana ama reform twebwe n'ukuri nta handi byova kuko nago yakarora byo atavuze tumaze kugira forum musiro development zibiri hajya mu kigobe twicara hajya tugatera ibintu bikomeye gose ibi byo tukerekana ko iture kibuza gutera imbere maze kuja muri 10 na zingaha ama forum de development dufate zimwe forum nationale sur development zikomeye zakoranya abantu zibiri zikomeye uwo kubaza no munsi uwo kenera kumenya suite yabyo uwo bazande
nta komisiyo nimwe nta komite do suivi nimwe hari kugira nayo marekomandasiyo tubona ko kaja mu ngiro twaravuze turerekana ibintu bitari bike turi mu kigobe nta na komisiyo nimwe do suivi n'uwo badari PV yayo ngira no gutora na PV byavuzwe byo kugora ni kuvuga yuko rero nta wundi muntu agwanye giturire atari volonté politique kuko nibo bakingira ubutanga igiturire kuko je mbwiye ati bakuriye igiturire ucuhamagara ku nimero itariha inzi ninzi ukavuga ingene byagenze ukabasura anonima bakabitohoza bica bigira iyo abatwara igihugu n'amavuga tubure tugatuzane digitalization nta muntu asubira gukora ku mafaranga tuvanako amatitre hadi amazu yose nagira amatitre tubone bene amazu wowe ufite amazu 200 gute muri titre bimaze kuba digitalization bifatanye na karanga muntu yawe bifatanye na telefone yawe bifatanye na permis yawe n'inzu yawe bifatanye hari ibintu bati ndi muri system uno munsi ndagira gute ndafatwa ugaca uvuga ati reka ngeze ngaha ko mfise duharage n'umuciri wo kurya reka sinzokwegera n'abuzukuruza banje bazonkomokako haca bari amateka agira gute ahana mugana abandi bantu batugoye kandi tubavuga cyane abakozi b'Imana abapastori abapadiri kuko abantu bose ngaha mu Burundi barasenga Imana mwose umuntu adanyigunira ry'amahera ngo nibigira 10 namashikano mu badati byukuri ayo yakuye ayo mahera za kono nishengero twara niwa mubwira ukazovuga tereka ihane bagere bakozi b'Imana nabo bavyigice ya vare dore ubuntu twavuze babwiza ukuri ati ntagire uzana kigira 10 amahera yaboze amahera yiborera ko netwe ngorane ugurugura intebe sawa tubwira aho wakwegura intebe kuko ivyo bintu bikora twononera umuntu aguze intebe mu rushengera aca yikomeza agura intebe 10 bagaca mugurira nziza yicara kimbere abantu bose bamunye ngo ujya mu Kristo w'Imena wageze muvuga ku radio ati nakameze uko uva ngaha bagutegera ati nuzoza kuriye bigira 10 n'amashikano ucuhurama bigaca bigora Diomede hakwiye gukorwa iki abo bazana amahera mu isenge nazo barayazana n'ubundi abareka akora ibitari byo nibazo bagura izo ntebe ariko ivyo kogwa novuga nk'ibintu bitanu dufatiye kuri za ngorane twavuga aho biva twavuze yuko ugushaka je sinkunda gufata ko ari ibintu bikomeye cyane gushaka ko biragoye kwevaliwa kandi na Rufyiri yavuze ati kuva kuri independance gushika ubu gushaka kwaravugwa au niveau théorique mbwa pratique agora umuntu muri kamere yiwe utegushiraho inziti utegushiraho ntuzeye amategeko n'amasanction nibakomeza inzego bazikomeze zigenge bafite ubutungane bwigenga hajya abantu ko babifinatisha ni ibintu bikomeye cyane inzego nizikomeye ko ziragoyagoya kandi zigenge banza witondeye ko atanga karoro kwereka ivya digitalization nibikomezwe bibeho bimenyegwe n'abantu bimenyere kandi babikore bumva ko bizobakingira nabo nyene n'abatwara ico ni ikintu cambere cerekeye jewe ico no kwita la forma des institutions ica kabiri umuntu yovuga no kukomeza ibi yuko ibintu byose bijanye bya digitalisation la transparence et la reddition de comptes igibiti ko turavuga si ibintu turiko turavuga twe twiyumvira ni ibintu bimaze kuba muri zo za Botswana twariko turavuga ni ibintu byabaye muri za Egypte ni ibintu byabaye muri za Maroc hariho ibintu turiko tubona muri Afrika ni byabaye aho ngaho mu Rwanda si ibintu tuvuga ngo twenga Burundi ngo nibwo bwa mbere niko bashize ibintu nko mu Rwanda digitalisation mi avance ibi vy'umutegetsi naho suba kwigi igitwe twavuze kuri muri kamere ko umuntu hajya muri rusangi cyo tumaje ntagira ivya pasteur karavuga ngo nibazana aba pasteur nibabiyazane abantu baza barayakoresha mugabo bagire ico kintu ica gatatu mu masolution nuko société civile nk'iyo rikomeye atanguye yo gumira vigilante kagira synergie n'ande ma association bakagira ama plaidoyer ku mukuru w'igihugu n'abandi babishaka bavyumva kuko ni teka nibyo bizokingira nabo batwara kuko ejo nabo nyine bizobagora batagitwara murabona turamaze kubona karonga iwacu ari abantu benshi ngahaba batakuriza amategeko mugabo ubuye bari hari ahantu habi urumva hajya si heza naho wawivye izo nzu ijana nta muntu ashaka kujayo ushaka guti ko bizowe we tubona uri kuronka ibi reka tukurike mugabo witegevye gato ivyo bintu vya ntuze rero la société civile yo kwama yigisha les citoyens nibyo bita la veille citoyenne bakabigisha bwa bene igihugu bamenye ko gutanga iturira rikosa kugira abantu bose baje muri iyo culture kudatanga ibiturire
kindi ni ivyo by'imigenzo yamaze kubivuga sinza kubivuga la culture ubwo buntu kubukomeza kugira bumve na cane ko bwa bwoba bw'ubuzima bwa bwoba bwa vya bindi batwigisha kera ngo umugabo ugitwe n'utwabandi mu impenerisha iziritse la valeur y'ubuntu bikamwe rusangi hanyuma hacu yavuze gikomeye gikwafa byose c'est leadership leadership ni metane ivyo bintu byose ko yamaze kuvuga vision president de la République abantu ntibagire des actions zijana muri iyo vision de la vision yo y'ugurwanya igiturire kuko bavuga yuko la vision sans action ari iki c'est un rêve. La vision sans action ni rêve. Kandi na action sans vision ni peine perdue. Utafise vision ukagira amaction, ukagira amaction éparpillé, ni abari mu mwanya w'ubuto. Rero ko hari vision abantu baje inyuma yiwe, hanyuma abantu bari muri izo nzego bafise ivyo bajejwe amashira hamwe, bavuga ko bayari igiturire cyane, niba bavubikire abantu baravubikirwa kera kuvubikira no kubuza umuntu sinzi ko urabona inyana iri kironka ya nyana iguma yonka cyane yonka umukamera aravuga ati rindira gatambanze hano ubasha kuyamara wari ukamatira 8 wakamane abakamye barabizi wavubikira ukabavuga ati amarindira n'uyu ayango ikaretesha adurete ubonye ireteje igumi gotomera uravubikira ukigizayo ukubita ku munwa wayo zizi ko umunwa ukigizayo hawo mukanya gakama rero president nakame akamashe mu kigega uzagotomera cyane sisimo muvukire nimba hari ibintu birekana ko yivye noze ahari karakora bavubikira bashiramo bashasha bazabavubikira abantu kandi babasanctiona abantu bene bavubikigwe abagotomera cyane babanze barindire gatoya bagerageza abandi hanyuma ikigo cy'iwacu igihugu ntigihera naho barariye ntimugira ubwoba namwe byo muzoshikirwa n'abandi bazoshikirwa ngo abantu bamenyere ko bahanwa kandi bamenyere ko cyane cyane bavukira iyo bakoze nabi nagira umuntu bavuga atembeje ishira hamwe iri ngo bace bamuhirindi cyangwa baramukuye mu misi mike niba mwakompanye bamujane nko mu bitaro by'abagwaye barabe ko yaragwaye kugira kuko koje je mfata ko wa mwina yamye avuga je mfata ko umuntu yumvira ko yoronka inzu 10 je mfata ko abagwaye rero umuntu bakwiye no kumupfunga cyane bako kumutwara ahantu bakaraba neza u premier afise inzu 16 ziyumvira gute kana atari umudandaza kuko je nubaza ko umuntu akene nk'inzu nka 2 zitorenga 3 zirenze neza ku ufise izindi ngorana cyane cyane utafise ni societe yubakije nka bijya vya wa National Group kiretse uri muri bite ngo uri mu individu uhembwa amajana 4 yiga utinya ko abantu bakubona abantu ntibarabe kubona zo barigeze kuvuga ko mu bundi abantu babagwaye mu mutwe benshi boraba ko batabarimwo muri abo bantu bagira inzu 160 kuko ntivyumvikana ni hanzigo imbere ko turangiza tubaze Gabriel Ufsiri nawe arongo ishamwe urikome mubona hakwiye gukorwa iki mbere ko mvuge ico kintu nagira mvuge ko iki Diomede avuze kuko kirahambaye hariho ingwara mu gifaransa bita la kleptomanie la kleptomanie ni ingwara ishaha gushusha ni ingwara bita la bulimi igwagwa n'abantu akaja kunywa inzoga abona zikiri ngaho oya agaca hako abona ko iyo zigasigara ngaha agaca agenda yidaha ngene bavuga kugira ngo aronka hashira yindi iyo ni ingwara bita la bulimi hariyo bita la kleptomanie rero igwagwa n'isiha gusa mu bikoko byose bibaho igwagwa n'isiha isiha ikiburushinga itajisha ikibisuka itarima ikiba impuzi tayambara ikiba iryo ntuze wambaye yitari buri shere ku rutoki ni Diomede riko aravuga aho mu byukuri usanga abantu umuntu ashobora nta muntu ashobora kugira inzu 155 ngo abari komeye nibishoboka muze manifestation rero zibugwaye muzobazo abize ivya bijya bizi ivy'imigenzo y'abantu ngene bagenda uyo muntu rero afise ico kintu c'umwina n'umunoho usanga mu vy'ukuri bafise izo ngwara mugabo batapimwe mu Burundi rero tugira umugenzo wo gupima uravye amakrizi twagiye turacamwo izo ni sinye za manifestation z'ubugwayi mugabo abantu babona ko batagwaye nivyo ranatire imene umuntu agomba plus bimwe yari ko aravuga ntuze bya capitalisme aho usanga umuntu arondera ko abantu bose bopfa muri societe akabaho wenyene ivyo rero kugira ngo bigire ni sensibilisation ivyo kogwa rero
icambere no kwigisha abantu hakaba ico bita éveil de conscience abantu bakigishwa kuko impinduka zishobora kuva ahantu hatatu hari gihe igihugu kigira ubuntu nka cagihe Mandela muri Afrique du Sud inyuma y'imyaka cagihe c'ama independence hakaza umuntu akazana ini vision abantu bakamuja inyuma iyo impinduka zirashobora guca ngaho kubera niko bigenda societe nuko ico ni iyo ni inzira ya mbere inzira ya kabiri y'impinduka ishoboka ni gihe abantu bonyene bavuga bati no c'est trop bonyene bakirevolta urumva bakirevolta ugaca usanga baragize barazanye impinduka bonyene izo zishobora guca mu matora cyangwa zigaca piensira amatora akora neza aho la transparence electorale ishoboka abandi bagaca dongo bakavyankira mu kazu k'amatora muga muri Afrika ivyo ni hake ni nk'igihugu kimwe kwijana vraiment bishoboka muri Afrika ivyo twese turabizi muga bahani nayo bitagenze gutyo abantu baragumuka ugaje usanga byabeze maze gushika mu bihugu vyinshi cyane izo rero ninzira abandi nabo bavuga basoda bakabacho usanga bavuga ati no kame ibintu byananiranye hakaba abantu biheba ugaje usanga bagize amakudeta izo ninzira zo zishoboka zizana impinduka ivyo nawe ivyo ni ibintu udashobora guhakana kuko impinduka za manu zenye mu bihugu byose bigenduka twe mu Burundi rero twifuza ko impinduka ivuye ku barongozi aridere ariyo yoba nziza igatuma ibintu bihinduka mugabe ivyo rero nk'uko umukuru w'igihugu hari arabivuga mugabo by'ukuri byaragiye mu gitabo ubu dukenera les actions kandi bihere mu by'ukuri iwe naho bari ibi byo kudandaza bihebe abadandaza hanyuma ibyo kwikana ubutunzi babwerekane nk'ubu jewe ndabivuze je rufite cyo ngo mbe urabwerekane urumva bazana inyishu y'amateori ya Arthur Schopenhauer umubajije ikibazo aho kwishura ikibazo acarondera ingena kwepa gaca bizana kuri wewe dongo dufise ingorane mu kino gihugu cyane aho ubona bimwe vya mediocrité biriko biraduga gose wowe uhindutse umuntu uvuga ukuri ni uco uhinduka ikibazo Egome murakoze cyane ndabona tugeze ku musozo w'ikiganiro cacu cuno munsi kidasanzwe ni kiganiro mwariko murashikirizwa na Radio Bonesha FM ifatikanije n'ishiramwe rikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta muri kino kiganiro twariko tuganira ku bijanye n'ingene abanyagihugu hamwe n'abajeje intwaro bohimirizwa mu kugwanya igiturire hamwe n'ingingo zikwiye gufatwa kugira ngo igiturire kigwanywe Burundu hano mu Burundi twatware kumwe n'abatumire Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe rikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta tubashimira kwa mwemeye kwitaba ubutumire bwacu mwakoze kuntumira hanyuma mugabo mu guheraheza nkifuza ko igitabo caraye cemejwe by'ukuri kitoba igitabo kindi turavye ingufu zashizwemo tubone impinduka zivuye kuri ico kuko caragiyeho mugabo tuzokwemera yuko bitabara amajambo ariko ico gitabo kigiye ibiri muri ico kigiye mu ngiro yego twe kumwe kandi na Gabriel Banza witonde harongoye umugambwe APDR namwe tubashimira kwa mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu murakoze cyane kandi turabashimiye ko mwatimwe kadutumira ariko nkuko utwara ukomeye bivuze ndemera ko abantu umunsi mu Burundi hari abantu bagiye biturire bagwaye mu mitwe ko nshobora kumbwira nk'umuntu agwaye diabete atanywa inzoga atajya inyama n'umugore atakimuraba mwakaja kwiba amamiliyaridi nawe amamiliyaridi abangira ya cyane anje gituma rero mu butegetsi rero bakwiye kuraba abantu bakomeye bakabashinga amabanga kugira ngo igihugu gitere imbere yego mere twari kumwe kandi na Diomede n'interetse n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi namwe tubashimye cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu yego mwakoze kudutumira twifuza yuko igiturire cyo guti umuti kugira igihumbi cifashe neza kandi nicagomba cifashe neza kizoduhitana twese abarundi gihitane n'abatwara kugerageza bakorondera umuti ukaze muri ivyo bintu twage turatanga ko intumbero kugira mu 2040 imbere yaho mbere 2027 2029 30 kizoba ari igiturire kigoyagoya
Ego murakoze cyane ikiganiro mwariko mugishizwa na Christine Kamikazi Jean Baptiste Hatungimana niwe yariko yatoa amajwi abashikira Joyce Girene Imana ishimwe niwe yaragihagarariye mu bandanye mugira umunsi mwiza mwese mukurikira ibiganiro vya Radio Bonesha FM murakoze.